wuzuye ibishegu nibyo uzotanga, wuzuye Imana uzotanga ijambo ry'Imana. Ariko nashaka wuzura ijambo ry'Imana. Bene data, nuko wamutunza arabwira Aburahamu ati ndakwinginze bwira Lazaro akoze isonga ry'urutoki mu mazi anonyangirizeko, aho niriko ndumva ububabare n'uburibwe. None mwisi ntiyagira mu modoka riga. Bene data, ashaka kuba mwisi yarafise n'indege, we nta n'indege unafise uranagura, muganga uratunze ntiwokurikira Imana. Ni Budget Today TV turabara mu kicaho muherereye mwese, abari hanze y'igihugu, abari mu Burundi, tavuze ati mwiriwe canke mwaramutse bivana naho uherereye. Muri kumwe na Simon Pro. Uno munsi ni ibintu bidasanzwe muri Budget Today TV. Turabemereye ko tugiye turaba amakuru atandukanye, amakuru avuga kuri entertainment, amakuru avuga ku butunzi bw'igihugu, avuga ku kugwaruka, ku bintu bitandukanye. Umunsi tuzanye ikintu gishasha mutari bwabone muri Budget Today TV. Tuzanye ikiganiro gishasha aho tuganire n'umwe mu bakozi b'Imana. Tukatuganira n'umwe mu bakozi b'Imana, tumva ijambo ry'Imana. Bimwe twahora twumva, uyu munsi tugira twumva ibindi, twumve ni Imana tuvuga ko niki twokora kugira dushikira ubwami bw'ijuru. Nimba uyu munsi turondera ibintu dukora ibi, turakeneye gutaha ijuru, turakeneye kumenya ati abana b'Imana bakwiye kubaho gute, nibiki dukwiye kwitondera uyu munsi, cyo gusenga byifashe gute, abapasteri byifashe gute, ijambo ry'Imana rivuga iki. Nibaza yuko muza guhezagirwa mwese mugiye kumvira iki kiganiro. Ntabarambiye cyane, turi kumwe n'umukozi w'Imana Boniface, agira tuyagire byinshi ku ijambo ry'Imana. Ndabaramukije. Yego, mahoro neza. Navuze muri abakozi b'Imana, sinzi ko noba nihenze. Oya, kuko umuntu wese amaze kumva ivya Yesu acika umukozi wayo kugira ngo abwire amahanga ibyo Yesu yakoze. Uno munsi Imana ntezomanuka ivuye mu ijuru, ariko irakeneye umubiri wawe, irakeneye wanje. N'ibidayimoni rikeneye umubiri kugira ngo rikore ibidasanzwe, n'Imana ikeneye umubiri wawe kugira ngo ukoreshe abantu bahinduke, apana kubajana mu byaha ubajane mu gakiza. Yego. Dutangure mutubwire amazina yanyu, mutubwire nabo muri bo, mubwire abakunzi ba Budget Today TV. Okay. Rekomenda baramutse, Yesu ashimwe, murumeze neza, mugwe neza muri Kristo Yesu. Nizera ko mwese muri abumeze neza, mushima Imana kuko icagaciro mufise uno munsi niko mukiri bazima. Buryo utarapfa ufise iby'agaciro. Bene data, wapfuye biba byaheze, ariko kuba ukiriho ni kimwe mu bintu bigaragaza ko ubwiza bw'Imana buri kuri wewe. Hama nkuko mubimenyereye, hari benshi mwatubirije kuri WhatsApp, Facebook n'ahandi. Nitwa Uwatoranijwe Boniface. Ego, ndumukozi w'Imana nkuko musanze mubyumva, koko ijambo ry'Imana mwagenda muje mu bihugu byose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Ndumwe rero muri abo bamaze kubyemeza, mbwira icaremwe cyose sincagura habe na gatoya. Ego, nibaza ko kuvya introduction canke intangamara rondiwe, nibaza ko nabampeje ndumwana w'Imana, sindi widinda umwana w'Imana. Okay. Boniface, avuga ko dutangura ibintu byose tubanze dusengere amajambo agiye kuvugwa muri no mwanya. Kintu ciza cyane. Naje ubwanje sene kubikora namaje gusenga kuko dushobozwa n'Imana. Burya Imana ishatse kuko nikokora, ishatse ukuguru nikokora, ariko iyo ibishatse byose birakora. Niyo mpamvu nashobora gukora ikintu na kimwe ntabanje kuyisenga ngo impe ubushobozi imvugishe, nabava n'inkoresha ubwenge bwanje nkavuga ibitari byo, ariko nsenze muhemu yari muri jewe ampa ijambo ribereye, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ntaco mvuga nigeneye, ariko nabira kubyo data mpaye. Nanje ibice bisaba rero kubwa muhemu yera Yesu yampaye, ko nabira kubyo Imana impaye, kabiri byo nshikiriza. Urakoze Imana, turagushima kubwo Mana uno mwanya duhaye. Habwa ishimwe n'icyo kuri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, ukora ibidasanzwe ijoro n'umutaga. Komeza Mana kuturamutsa, warambwiye neza ngo impamvu benshi bibaza ngo nturaza, ngo ntibibaze ngo nibindi, suko naniwe kuza, ngo urashaka ko tubanza gukizwa twese. Hari abatarakizwa ngo ushaka ko babanza gukizwa. Ndagushima rero kuno mwanya uwumpaye kugira ngo mvugane n'ubwoko bwawe. Nandavuze ngo ugutwi kose kuza kumva amajambo yanje, ubuzima bw'uwo muntu nuzugume umeze nko bwari bumeze. Mana ndasaba ngo ugutwi kose kunyumva, ubuzima bw'uwo muntu buhinduke. Muhemu wabane natwe, adukoreshe, atuvugishe, ntituvuge ibyo twigeneye, ariko tuvuge ibyo Mana yacu ushaka ko tuvuga. Uzobukoze data, habwa ishimwe n'icubahiro, kuko ravuze ngo ico muzosenga cyose mwizere ko cyamaze kuba. Nizere ko byamaze kuba, ko byose byamaze gutungana. Habwa ishimwe n'icubahiro Mana, iri jambo rihindura imitima ya benshi, iri jambo rihindure benshi, libere ku buzima
ubuzima bwawe ribereke ukuri uzoba ukoze data. Abwishimwe n'icubahiro kuko uri Imana y'urukundo, uri Imana ibikora. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye ko byose byamaze kuba. Amina. Yego. Boniface, tunagiragira ko ntiduteba, dushaka utuganiriza ikintu gihari uno munsi, ijambo waduteguriye kuri uno munsi n'ikiganiro ugiye kuzuradushikiriza kuri Buja Today TV. So no kavuze iby'ubutunzi, nkavuga amamodoka ari nk'uko abandi bayavuga, nkavuga indege n'amaviza nk'uko abandi bayivuga, ariko si cyo gikenewe cyane. No kavuze amagara meza, si cyo gikenewe cyane. Byo kumarira iki Imana igwaye kubaho imyaka 500, ariko upfuye ntubona ubwami bw'Imana bene data. Byo kumarira iki kuronka imodokari n'indege go nivyo abana Imana barabitunga, ariko si cyo kibanza. Habanza icaremwe gishasha muri Kristo Yesu. Ndabafitiye ijambo uno munsi rivuga ngo icaremwe gisha. Tumaze tumenye icaremwe gisha rero gitandukanye n'idini. Hari abakristo benshi bari mu masengero bitwa ngo n'abakristo atarabana b'Imana, ahubwo ari aba agent ba Satani. Hari abantu benshi no munsi bita ngo barakiriye agakiza batakakiriye bene data. Nshaka rero mvuge ukuri aho guhagaze. Benshi barabahenze ngo kuvuka bwa kabiri ngo no kubatizwa gusa, umwana w'Imana arabatizwa n'ivyo, ariko sico kibanza. Ubatijwe utarakira Yesu ni dushe yigendera, sindababeshe ni dushe. Nomba ubatizwa utarakira Yesu byabyahuka kumubikora ataco bikubwiye. Umutima ntukugobere kubiheba ngo ugira amarira, ariko iyo umaze kuvuka bwa kabiri nkunda kuvuga akantu, buryo ufashe inka ukayinjiza muri garage nicike imodokari habe na gatoya, nubwo isukamo essence na mazutu nicike imodokari iguma ari inka. Niko n'umuntu atarakira Yesu yari mwishengero, hari abakozi b'Imana bataramwakira bitwa ngo n'abakozi b'Imana, hari abantu bitwa ngo n'abakristo bataramwakira bene data, ari kwija ku mazina gusa babita. Ariko no musi ushaka kuvuga cyavuga icaremwe gisha. Icyo jambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana rambwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri, nta kundi kuri atari Yesu. Ibindi byose bakubwiye ni binyoma bitanditse mu ijambo ry'Imana. Imana ivuga ngo aya majambo yo kugira ngo aveho isi n'ijuru ubera byo byaje nyuma y'ijambo byose byovaho, weke ijambo rya ntizigira rivaho. Iyo jambo nyene ubwaryo ni Yesu. Ijambo ry'Imana rambwira ngo jambo yariho. Sinzira mu byumva neza. Niko barongera ndababwira icaremwe gishasha. Ese bigenda gute kugira ngo wakire Yesu? Bigenda gute kugira ngo ucike icaremwe gishasha? Benshi muri humuriza ngo jewe naramwakire koko maze imyaka 10-15 ndi mwishengero. Habe na gatoya. Ese uruta Nikodemo. Nikodemo yari umwigisha w'ibyagezwe, umwigisha w'Abisirayeli, yari umwigisha akomeye cyane, yarazi iby'Imana byinshi, ariko yabonye Yesu umusore nkanje yari afise imyaka 30, arangije aramwegera mwijuru agenda yinyegeje kubera yari afise ubwoba ko baza guhava bamutwenga abo yigisha. Uno musuri umukozi w'Imana mbwari ibintu utazi, hari ibyo utigisha bene data. No kuvuga rero ico nshaka kuvuga niki, uno munsi ico nshaka kuvuga niki, nashaka rerema dukoresha imirongo. Navuze ngo ijambo ry'Imana niryo dukoresha niko kuri, ibisigaye abantu bakubwira siko kuri bene data. Reka nsome igitabo ca Mariko igice 16 mpereka umurongo wa 15. Nuko Yesu ngo arababarira, yarabegereye ati mugende muje mu bihugu byose mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza, wizera akabatizwa azokizwa, utizera azotsindwa n'urubanza. Bene data, wizera akabatizwa azokizwa. Ubanza kwizera imbere yo kubatizwa. Birasako ducika ibyaremwe bishasha. Ekara ngo mugende muje mu mahanga. Nitegeko ku mwana w'Imana. Uno munsi umupapa bita Claude akuvyaye uri umwana wiwe, bisaba wumva amateka akaguhaye. Umaze kuba umwana w'Imana ira ngo ni uko mugende. Hari jambo ry'Imana sanga no mu gitabo ngiye gusoma mu gitabo ca Matayo 2:8-18 haravuga ngo Yesu aravuga ngo jewe naho ubushobozi ububasha mu ijuru no mu isi ubwacara buduha, atuvuga ngo genda rero muje mu bihugu byose. Muri Matayo bavuga ngo muje mu mahanga. Abantu baribaza ngo my goodness, bavuze amahanga Barundi ntibarimwo, amahanga umengo Burundi nibwari burimwo, ariko muri Mariko acaba ngo muje mu bihugu byose. None Burundi ntimurimwo. Abantu benshi barakunda kumbwira ngo mbega uri umukozi w'Imana gute, uri Petero uri Yohana? No, nigihe canje naho cyo kwivuga. Icyo mugira ngo nuko ni mugende agakiza ni karakacu bene data. Ariko Imana ishimwe ngo imaze kubona abo kari karagenewe kabananiye kwakira,
Imana ivuga ngo reka jya mu mahanga rero. Nari umunyamahanga kera ntaramwakira, ubu nacitse umwana w'Imana. Hari impamvu no musi ushobora kurambika ibiganza kwa goye bagakira. Cindwa haravuga ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi. Wizeye hari ibimenyetso bikubonekeko, ariko utaramwizera ntibizokuboneka ko bene data. Icambere niki ngo bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, izina rya Yesu. Bazofata inzoka kandi ngo nibanywa ibintu byicaracu bizobagira. Bazovuga indimisha. Hari ibintu byinshi twahawe. Abantu bakunda kumbaza ngo none wama wuzuye mwe mu yera. Neza kumwuzura kuko jewe singire mu gihe cyakeraho mwe mu yaza kabushungwe akagwa kuri ba Samusoni bagakora ibitangaza. No, uno musaba muri jewe kuko nakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ndaje ko ndabwicare mu gishasha kuvubuka bwa kabiri. None ino yari misiyo y'umwana w'Imana. None ngira ndebe bamwakira gute? Ngira ndabereka ikibazo cyabaye. Nikodemo yari umwigisha w'ijambo ry'Imana ndabasubiriyemo. We nibura umukozi w'Imana cyangwa muri Kristo nturusha ijambo uno Nikodemo yari afise. Nikodemo ntiyarima, we wirirwa kurima. Nikodemo ntiyacuruza, wirirwa gucuruza. Nikodemo ntiyirwa muri business, ariko yirirwa mu ijambo ry'Imana. Yari afise byinshi kuruta ibyo uno musuzi. Ino Bibiliya hari yari mu mutwe wiwe yose. Ibyagezwe byose byari muri we. Yarabifise ku bisate by'amabuye. Ariko mwene data wewe uno musi ufise uturongo dutanu wasomye n'umukozi w'Imana runaka. Ufise uturongo tungaye wasomye muri Bibiliya utahuza umutwe atampwemu yera. Nushobora kuzura mpwemu yera umwanya muremure uri muri business. Ndabarahiye utanga icyo ufise. Hari impamvu Nikodemu yari yuzuye mpwemu yera byanga byakunda, ariko ntiyari muri yo kuko Yesu akaravuze kuzura mpwemu yera twagiye ku murongo tumaze kwakira Yesu Kristo, ariko mu by'Imana yarazi byinshi. Birabaje rero kuko birubacumbwira ngo wewe ngo wagahungu we umbwira iki, wewe umbwira iki, hari cyuzi mu by'Imana. Ariko no musi mfise imyaka nk'iya Yesu nigiye canje nawe. Yesu rero ngo amaze kuba ariko aravuga ijambo ry'Imana, nuko wa Nikodemo aramwegera ngo agenda mu ijoro. Uno musi niyo mpamvu umukozi w'Imana mugabo ibyo mvuga bikubereye bishasha. Je nuza kuzundondera mu ijoro. Yesu yaravuze ngo unyizera ibyo nkora azobikora kandi azokora n'ibibirusha. Yesu ntiyavugiye kuri YouTube, Yesu ntiyavugiye kuri microphone, ariko uno musi niko nakora imwe yavuga ngo uzokora ibiruta ibyo nakoze jewe. Uno musi ntunyegera, ariko uraza kumviriza rino jambo ry'Imana. Uzobunyegereye cyo uzobegereye Yesu Kristo akubwira ibyo yahawe. Bene data, aha mfise ndiko ndabibya Nikodemo namye ndabivuga bibaza ngo yuri kora duhenda. Reka tubisome, iri ni jambo ry'Imana. Somye igitabo ca Yohana igice ca 3 mere ku murongo wa mbere kugenda ugeze ku murongo wa 6 ugeze ku murongo w'8 gutyo haravuga inkuru ya Nikodemo. Nikodemo ngo aregera Yesu aramubwira ati Yesu, ndavye ibintu ukora sinogera ntavyizeye naho ndumwigisha w'ijambo ry'Imana. Namwigisha w'ijambo ry'Imana ariko ndavye ibintu ukora nta muntu yobikora kiretse Imana iri kumwe nawe. Naje ubwanje nuzuye ibyo ijambo ry'Imana muri jewe, naje ubwanje nuzuye ivyagezwe n'ibindi. Naje ubwanje navyigisha ndumwigisha w'Abisirayeli. Mvuze Abisirayeli urazi ko Abisirayeli bavutse bakomotse kuri Yakobo. Yakobo yari umuzukuru wa Aburahamu. Aburahamu mu Imana ivuga ngo turi uruvyaro rwiwe. Nawe yango yari umwigisha w'Abisirayeli. Abisirayeli bari bakomeye, ko mwigisha wabo yari umuntu akomeye cyane bene data. Ariko aregera Yesu wa musore w'imyaka 30 aramubwira ngo ntaho ukora ibyo bintu kiretse Imana iri kumwe nawe. Ndibaza tese wewe ntiyabona ko Imana iri kumwe nawe, uri kuranyuma ndakubaza ati none Imana ntiyari kumwe nawe ko ibintu utari bwabimenye, niba warabimenye ko utari bwatangire kubikora, Imana ntiyari kumwe nawe ariko utari bwatangire kubikora. Niyo mpamvu no musi naje kugira ngo ndakubwira icyo Imana igomba ku buzima bwa mwene data. Nuko Nikodemo aramubwira ngo vyogenda gute nzobona ubwami bw'Imana. Reka mere kuri 3 haravuga neza ngo ijambo ry'Imana rirambwira wese aramwishyura. Mere kuri 2 uwaza kuri we mwijoro aramubwira ati mwigisha, turazi yuko umwigisha yavuye ku Mana kuko ta muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. 3 Yesu aramwishyura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Bene data, iyo utavyawe ubwa kabiri none ubwami bw'Imana. Sindasomye ashobora gukomeza, sindasomye hose, ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nyuma yo Nikodemo Yesu aramubwira ati bisaba ko wakira Yesu Kristo, bisaba ko uvyagwa n'amazi na mpwemu yera. Ariko nyuma aravuga ngo ibyo numva umenga biroroshe. Bene data, ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu nibwo bwadukije kubwo kwizera. Navyo nivyavuye kuri twebwe, ariko n'ingabiri ya mpwemu yera. Bene data, yagakiza kaza kuba kagomba amafaranga je sene gushikirwa.
uko Jesse ne kuronka nk'inka zitanu ntanga. Salomo ubwiwe kugira ngo Imana imusange mu itiro imuha icagombe imuha ubwenge, yatanze ibimazi igihumbi. Uri kuranyumva, hari ibimazi igihumbi wopfa kuronka bene data. Mu Barundi ni bakeya bari kuronka gakiza, ariko Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ngo ariko umuntu wese yamwakiriye yamuhaye ubasha bwo gucika umwana w'Imana. Nuko aravuga ngo abo nibo batavyawe n'umugore, batavyawe no kwifuza k'umugabo, batavyawe n'amaraso, ngo ariko bavyawe n'Imana. Ukivyawe n'umubiri n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ngo ariko iki mpwemu sico kibanza, habanza ico mubiri. Ngiye mwitanguriro Imana irambwira ngo mukure mu muntu yabanza ikora ico twita guframinga, irabumbabumba utwondo, irangije umuntu muryame kano nk'igikankara cy'umuntu yamaze gupfa. Mbega umuntu yamaze gupfa hari cyabari karakoraga bene data, umuntu yamaze gupfa hari cyabakimaze nta na kimwe. Uwo niwe muntu mbere na mbere Imana yabanje irarema atagira impwemu namba. Wirangije mu yarimo impwemu iragira ati ngo umuntu acike ufise ubugingo, acaravyuka atangira gufunctiona bene data. Uwo niwe muntu Imana yaremye. Niyo mvica umubiri arico kibanza rero. Impwemu yagiye kuza mu mubiri ndani, nivyo mu vyumviro vy'Imana. Imana yarasha kurema umuntu asa nayo, ariko yabanje kurema ico umubiri hakurikira ici impwemu. Niyo mpamvu no munsi waravyawe na John, waravyawe na Claude, waravyawe na Eric, waravyawe nande, ariko no munsi Imana irashaka kukuvyara bene data. None uno Nikodemu yari yaravyawe mu mubiri, yari arabaye contact y'amaraso y'umugabo n'umugore akavuka, ariko Imana iramubwira ngo abinyama n'amaraso ntibashobora kubona Imana habe na gatoya. Niyo mpamvu ngo nihagera tuzohinduka umwanya mutoya, tuzocika ivyaremwe bishasha duhinduke. Uribaza ngo ekivyo uriko uravuga uraduhenda, ngo mbega ngo umuntu apfuye niba birangiye habe na gato. Ndababwira ukuri kose bene data. None Luka 16 ga yemwe 19 hambwira gute? Reka ndababwire neza 19. Hari inkuru y'umutunzi hakaba n'umukene bita Lazaro. Arangije ngo umutunzi mw'isi yibera haryohewe, yibereye mu by'isi, yirirwa azunguruka umudokari na za maraya n'ibindi, yirirwa afata amafaranga agaragaza urukundo aho biri, ariko kugira ngo abantu bazimize, yirirwa akora ibyo yishakiye. Ariko bavuga ijambo ry'Imana ati ibyo birakureba n'inzara. Hariho benshi mumeze uko wumva ijambo ry'Imana ngo ayo n'amacanja, ariko umutunzi ngo bamwisa atabura ibyo akeneye byose. Kuri konti afite amafaranga menshi ahari. Uno munsi we nana zahabu utunze mu nzu, nturatunga ku buryo amafaranga yagira muri zahabu yabike muri zahabu. Uracashira kuri konti miliyoni 10 ijana amajana 2 ngo waratunze habe na gatoya. Harababi wahari we yazibika muri yabika muri zahabu mu mafeza, ngo aricara radiba ngo reka rero jewe nanje ivyanje ndavyegeranye ntangire ndabishire mu bigega ngo maze ngo nduhuke mutima wanje utuze. Ngo Yesu aramubwira ngo iyo abaruzi ko rino joro uza gupfa, ivyo bintu warondeye bigasigara biribwa n'abatarabirondeye. Mbe mwene data, wibaza ko ubutunzi ari bwo buzima? Ndakubwira ko ubutunzi gukurikira Yesu suko isokorera umusaraba yarawikoreye. Niba barakwigishije ko kumukurikira ari kwikorera umusaraba, baraguhenze cyane, barakuboshe. Yesu afise byose. Imodoka niza rimwe n'Imana, abantu bazikora si ubwenge Imana yabahaye. Amafaranga bibaza ko atari Imana yatumye abaho. None nivyo bibaza ko amafaranga ronka abantu bakora Satani. Amuri yorohereza ngo Freemason itanga amafaranga na Zariminati barababeshi. Imana iratanga ubutunzi, ariko iravuga ngo ubwabi bwayo ubanza ubushira imbere, ibindi ngo bizogukurikira. Amafaranga afise kote positive, nukagira koze positive ukaronderana inguvu araguhunga kiruka. Ariko basa kuja muri kote negative, amafaranga acatangira gukurikire. Fata isumaku kote positive, kote positive zihuza ari zibiri zisha zihakora guhindana. Ariko kote negative na kote positive na negative hacaba attraction. Nico nshaka kuvuga rero, uyu mutunzi amaze gupfa aragenda, ngo amaze ashika ahantu ngo Lazaro yari umukene, ngo yaje utwo kujya dukoretse ku meza yiwe. Uno munsi nukenye cyane aho urajya injya zikoretse z'abantu ku meza, ariko Lazaro yarabijya. Yesu ashaka kubwira iby'ubukene bwa Lazaro, shaka kumvisha ko umuntu amaze gupfa umuntu akomeza kubaho, kandi nuko imuhemu ari we muntu nyawe. Ngo uyu mutunzi ahantu ari mu muriro aravuga ngo yewe ndapfuye ndarembye. Lazaro ajyamye mu gituza kwa Aburahamu. Nukuvuga
arabwira ngo wewe ngo Aburahamu ngo bwira Lazaro akoze isonga ry'ururimi sindasoma hasome nahabwiye ni Luka 16:19 ijambo ry'Imana riri muri jewe kuko ivyo mvuga sindabivana muri jewe ariko ni mpemu yera abima bivuye ko Imana yanje dutanga ivyo dufise niyo wuzuye ubusambanyi n'ivyo uzotanga wuzuye uburozi n'ivyo uzotanga wuzuye ibishegu n'ivyo uzotanga wuzuye Imana uzotanga ijambo ry'Imana ariko nashaka wuzura ijambo ry'Imana bene data nuko wamutunza arabwira Aburahamu tindakwinginze bwira Lazaro akoze isonga ry'urutoki mu mazi anonyangirizeko aho niriko ndumva ububabare n'uburibwe none mwisi ntiyagira mu modoka riga bene data ashaka kuba mwisi yarafise n'indege we nta n'indege unafise uranagura muganga uratunze ntiwo kurikira Imana uno musi nta n'igihugu ugaburira umwaka mugabo uvanga uratunze uri umukene cyane ndavuze ko uri umukene cyane utateye gukorera Imana uracakenye kuko niyo mpamvu nawe ufise miliyoni 10 uhombye muri yo nucurira ni kubera iki urakenye nta muntu ubihumbi 100 ubimugabiye urakenye cyane uyu mutunzi rero nani yari kararira intera yararyohe mwinosi byo kumarira iko ryohego no musi nivyo mvuga ati sinotana kubwira ivyo modokari naho ubwivye cyaremwe gishasha nico kizima kuruta ubutunzi naco niganyira mu buzima bwanje ndajya nkambara bene data Imana ivyanje yaramaze kubishiraho hari abamarayika bashinzwe kubikora en action iyo nsenze ndajya iyo nsenze ndambara nta na kimwe nazanye mwisi ariko byose Imana yarabishizeho yaramuje n'abantu bazobizana sinstraguringa mu buzima sindira ngo mboroge fise papa yabishizeho byose ibiri kwisi byose nivyiwe nanje nivyanje nuko Aburahamu abwira wa mutunzi ngo aho turi nibikunda ko dushobora kuba contact guma mubwo bubabare guma mwayo marira nako gahinda kuko wakurikiye Satani ukora ibikunezera muri inosi ariko uze gukurikira Imana nari kukwitaho nawe uburi hano ngumviriza rero shaka kuvuga iki none ko yari yarapfuye ntiyavugishije umunwa bisora ko umuntu ukomeza gukora umuntu yapfuye okay none ko Aburahamu yamwumvirije akamwishura ntiyari yumvise amatwi arakora mbega ko yaribwa kumva uburibwe mu mubiri ya sense yatushe niyumva bwa buribwe mu mubiri niwiyorohereze niyo mpamvu nupfa umuhemu yawe izobona ukuntu begeranye ikibiribiri ndakubwiza ukuri nyamvu benshi iyo barozwe n'abarozi barabegeranye ko babacuritse abagikomeye ariko atabasha kuvuga mu mwegeranya nyababona mujya guhamba babona bene data none ico shaka kuvuga niki mbega wibaza yuko vyo kumarira iki utakiriye Yesu vyo kumarira iki uryohemwa buno buzima urangiza mu ijuru ntuzugereyo erebe cyamo Imana irambwira neza mfise inspiration ya muhemu yera Yesu Kristo ni nka assurance y'ubuzima bwacu uno munsi ni ufise ihoteli runaka cyangwa building nini ya cyane ufise inzu wubatse nko mu miliyoni nk'amajana nk'atanu inzu nini ya cyane ikomeye ucijana kwishinganisha muri assurance iyo assurance umaze kwishiramwo mukavugana amahera uriha buri kwezi ukiva gusinya ugacutanga amahera ya mbere nk'akaro niba bisa kucubanza kurubonye mwanya niba utanga umiliyoni buri kwezi mugaza kwandikirana no munsi nyene ejo yanzi gacisha nukuvuga ngo societe yiyo nubwo bwishingizi itegetswe kukubakira izo bihombye kuko watanze umiliyoni umwe mugabi kubaka inzu y'imiliyoni 500 niko n'ubuzima bw'Imana bumeze bene data Yesu aravango nyakira maze ubuzima bwawe je nzobwitaho nyuma numara gupfa ariko ikavuga ati nushaka ureke imisi uzobaho je ntayo nzi nawe ntayuzi Imana ariko irayizi ati ushaka uzonyakira kugira nupfa canke yanzu yawe nimara gusha hazo ubwishingizi muri jewe namaze kuvuga je mugira ngo genda muje mahanga yose mubabwire mbamaze kumwakira Imana nizomera ngo ufate ku nguvu urakunda kwihoroza ngo Imana nibishaka nzokizwa barakubesha Imana kugira ngo ifate ku nguvu kwanza nugira ngo iragufate no kumbaraga wihane ibanza kureba nico uzona yimarira nani baza nuja mu ijuru nizo bayungutse cyane uzoba wungutse uriyorohereza ngo izobi kwakira Yesu Kristo bikuvako urambaze ngo vyogenda guterero ngo ndamwakire ndiko ndasozera bene data ndiyo mu gitabo c'Abaroma igice ca 10 ku murongo w'9 kugeza ku 10 ijambo ry'Imana rirambwira ko ngiye kura mu gitabo ca Timoteyo wa mbere 4:2 mere kuri 2 kugeza kuri 4 ijambo ry'Imana rirambwira ngo ici Imana yashaka ngo nuko abantu bose bakizwa abantu bose atanwa avuye makizwa abakizwa rero bene data umwana w'Imana uzomusanga mu musigiti wumigwe umwana w'Imana uzomusange mu bakatolika wumigwe
umwana w'Imana umusange mishinga mwege muri yoreza ngo jango ndi Kristo ndike niwibagire ko no mishinga nemwe aba agent ba satani bibesha ngo nabana b'Imana kugira bazo barakora ivyaha nakari kwihana cyereka kwihana ngo nanakangwa ari hanyara bikora sumwana w'Imana numu agent wa satani ni yanka bashize muri garage wibaze ngo urashika imodokari habe namba bene data tumwakira gute benshi barakubwiye ngo ni sakramentu kuvuko bwa kabiri abandi barakubwira ngo nukubatizwe mu mazi no nyuma bari gihe cyanje naco kumenya ukuri ihereye bijambo ry'Imana rivuga niko kuri Bibiliya yose naho ijambo ry'Imana rimbwira ko nubatizwa rere mu bucitse umwana w'Imana ubaha kukugororoka ubaha nivyo kubatizwa sico kibanza nababwiye aha hantu mumbona ndi umunyene ho kuzura amaraso ya Yesu Kristo mwese mugace mwikumbagazamwo nimwace mucikabana b'Imana iyo bari dushe yigendera ahubwo mucye kogaye amaraso ngo abaveko ariko wakiriye Yesu ugacupfa nawe utubatijwe uraja mu ijuru ariko batijwe utarakira Yesu ni mu muriro direct na aho nta bintu byama nta masantima mu ijambo ry'Imana nta santima nukuri Abaroma 19 harambwira ngo kuko ni waturishakanwa yuko Yesu ari umwami ukizira mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bafu yuzokizwa Imana ishaka abantu bose bakizwa niwizera mu mutima yuko Imana ni waturishakanwa yuko Yesu ari umwami ukizira mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bafu yuzokizwa sico aho naco ndenza ko mukubangwa niko ndasobanura ijambo ry'Imana nukuri kugira ukizwe wizera mu mutima ushobora ngo je nakwizera ndagira no ukwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana ukazokomeza kenshi umva amajambo y'ibishego uzotangira kuvuga ibishego batangira kumva amajambo ahumanye uzotangira kuvuga amajambo ahumanye ukazomara umwanya muremure ukurumviza ijambo ry'Imana uzovuga ijambo ry'Imana umwanya w'ikintu nico gicika ubuzima bwawe mubimenye neza kwizera bihabwa no kumva ijambo ry'Imana nari ndiko ndavuga ntiwamaze kwizera gamene data 10 harambwira ngo kuko umutima ari umuntu yizeresha akaronka ukugororoka akanwa kabari ku muntu yaturisha agabwa gakiza nushaka kwitwa umukizwa none nushaka kwitwa umwana w'Imana nushaka kuzoba umwana w'Imana koko garagaza ubuzima bw'Imana nivyo kundi utarakira Yesu tuvuye mu isakramentu tuvuye mu kubatizwa imbere ko ivyo byose uzobikurikiza imbere yuko uzobatizwa banza wakire Yesu ahari ushobora kuri kuranyumva ari ukava ngo reka ndamwakire nutamwakira ndakurahiye ubwami bw'Imana ntuzobona habe na gato nushaka satana azoguha ubutunzi bibaze ngo n'Imana yabuguhaye kugira ngo uje kubukoresha mu kuzimiza abana b'Imana kugira ngo uzimiza abo kwihanye satana azoguha ubutunzi ukazoba yaramaze ko nakuri umukozi wiwe azoguha frais de mission kugira uzane kwa satana umuzanire ariko naho nukurikira Imana izoguha ubutunzi bwo kuzana abantu kuri Kristo izoguha ubutunzi bwo kuzana abantu kuri Kristo nyere data urashaka kwakakira gakiza urashaka gucika umwana w'Imana urashaka kuva mu buzima bwo kamurira wiganyira ukora ibintu byanka wamurira niba uri kuranyumva ushaka kumwakira urashaka gufukama ahantu uri hama tukasubira muri no sengesho fata ukuboko kwawe kw'iburyo ugushire ku mutima urangije fata ukuboko kw'ibubafu ugushire hejuru ukuboko kw'iburyo ku mutima umuntu wese akomeye umukuru w'igihugu n'abandi bantu iyo bagira barahirina imbere y'igihugu ibyo bazokurikiza kandi bicika ubuzima bwabo bamare ukuboko hejuru bakarahira ugira ukuri ndahira imbere y'Imana uravuga ati Uwiteka Mana ndaje imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo nizera ko ari umwana w'Imana yapfuye akazuka uno musi ni muzima kuko ijambo ry'Imana rimbwira ngo niwambaza izina ry'Uhoraho uzokizwa ndakwambaje Mana tabara ubugingo bwanje ndizera Yesu ko yapfuye akazuka kandi uno musi ni muzima Mana nemeye kumwakira nemeye kugira mu buzima bw'abana b'Imana nemeye gucika umwana wawe naturishije akanwa kanje nyuma yo kwizera mu mutima nizeye Yesu ndasaba Yesu ngo azabe mu mutima wanje aganze ubugingo bwanje kuva ubu nzohora ngira mu buzima bw'abana b'Imana nzohora ngaragaza ubuzima bw'Imana nzohora ngenda nk'Imana yewe Mana ntabara unkure mu byaha byanje byose nagiriyemo ubimparire urakoze Mana kumariye urakoze kungiza umwana wawe ndavyakiriye nshitse umwana wawe
mu izina rya Yesu Kristo, amina. Urakoze Mana, ndagushima kuri Imana nziza, uri Yahwe, uri Imana nzima, uri muremyi w'isi n'ijuru, uri ndiho. Ndagushima ko uyu muntu akwakiriye. Ndavuze ngo Mana, imbaraga zawe, ubushobozi bwa Mpwemu Yera bumubonekeho, Mpwemu Yera azabe muri we, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Umwe yabambwe ku bwacu, ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu yaturishaka no yuko Yesu ari umwami, akizira mutima ko yapfuzutse avuye mu bapfuye azokizwa. Uyu muntu yemeye gukizwa, bana nawe muzigame mu bugingo busha, Mpwemu wawe muri we ave mu buzima bw'isi, ariko atangira ganzwe na Mpwemu wawe mu izina rya Yesu, atangira ganzwe na Mpwemu wawe mu izina rya Yesu. Ubuzima bwe Mana bumubemwo, bumugendeshe, bumuvugishe. Urakoze Mana, hindura ubuzima bwiwe, muhari ibyaha byiwe, uzobukoze Data, ndazi ko bihariwe. Ndagushima kuri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, habwa ishimwe n'icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze munize ko byamaze kuba, amina. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo iyo Satani agushije umuntu, abadayimoni barakora umunsi mukuru bakishima, niko n'umuntu umwe ngo iyo akijijwe mu ijuru haba celebrating, haraba celebration, bakabati oh turarusa umuntu mwatabawe. Bene Data, uvuye mu isi y'umwijima uje mu isi y'umuco. Felicitation ukoze kidasanzwe, umaze gushika umwana w'Imana. Soma Yohana wa mbere 3 uhere ku 17 ugeze ku 19 urebe icyo wakoze. Ngo niwe wizera intahe abantu bashinze, ikaba yo nagufungisha ugahera mu gasho. None intahe Imana ishinze sagahita, niyo ukibyo ukoze bimaze kurangira ucitse umwana w'Imana. Hasome kugira umenye ko ari kuri mvuze, si ubwenge bw'abantu, si theory, si binagendiga no. Jem umwigisha wanje ni Mpwemu Yera. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Unubwimana bukomeze kubana namwe, nkomeze ko amande babwira ko turi mu bikorwa byo kugira iki, kugaragaza ubuzima bw'Imana umaze kumwakira. Tangira wambika abagenda gusa, tangira ugaburira abashonje niba ufise uburyo, tangira ureba abantu bafunzwe abari mu bitaro, ariko apana amajambo gusa, koresha ibikorwa. Ushaka rero kugira ngo icyo ukoze ukabishaka kuvugana natwe, cyo gukorana natwe, turafise group rikira bikora igihe canje, nawe urashobora kuvugana nanje kuri nimero ya WhatsApp ya cyangwa hari ubundi bufasha ukeneye gukura mu gakiza, cyo ukeneye gufatanya natwe nk'umwana w'Imana kugira ngo uronke ibizoguherekeza umaze kuja mu ijuru. Nimero nanje ya WhatsApp ni guteranya 257 69 544 762. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Imana ikomeze kubagira neza no kubatabara muri umugisha. Hama nabwe muze murakurikirana inyigisho kuri channel ya YouTube Buja Today TV. Buja Today TV, andika muri YouTube hejuru ati Buja Today TV, cyangwa urungike mubwire yandika uko. Hama umaze kubona iyo channel cyangwa chaîne, kora subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzozikurikirana Bene Data, ubuzima bwawe buzohinduka cyane. Uko vyibusho no munsi n'ukuri muremure ni amfongiso y'indya wari y'abavye bakugaburiye n'amaragu wariye n'ibindi n'amafiriti warabibuze, niyo mpamvu ubayeho nyene. Urabona uranyogomba, warabibuze uranyogomba, atangiye warose ntabijumba warose uranyogomba. N'umukristo yakiriye Yesu Kristo agijambo uzorijya ryari nutuvugisha tukabana nawe ugakurikirana kuri iyi channel kugira wumvize ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, mwarahezagiwe, kandi muze murasangiza n'abandi mubabwira ko bakora subscribe. Imana irabakunda, murakoze cyane, bye bye.